inshuti nziza cyane yarankunze ntayizi yafatishije ndabaramukije mwebwe mwese muko murakurikira televiziyo y'u Burundi kaze mu gice ca nyuma ca yantahe y'umukozi w'Imana Prophet Joshua Didier Nduwimana. Iyo mpeta rero yari ukwerekana kugira ngo nkwega abantu ubwo buzima bwa ruburuhije. Urazi abantu ukora kuraba bagukomera amashi ariko ukamenya ko batakukomeye amashi ni kubera ko abakwezi biraruhishije. Umva n'ubu none urengana ntiyagira umuntu mandamutsa nkanamutswa n'umwe ndamenya ko ndamukije kubera ko andamukije jewe akomura n'abantu baba suguje kutuba ya ubizi neza yuko nabo bariko barakuvugisha si wewe bakwezwe kukuvugisha kuko wahura n'abantu batandukanye ndagukunda cyane akanarira uyu muntu ntankunda ari byakumunze biri muri je ndabizi ukaca wikawusha ugire gute hanibuka ko igihe twagenda ama spectacle ugasangana nyurumogi winshi kubera kuruha kugeza aho umwanya spectacle ugera bakambira ngo vyuko ugende gukora tuvuga sishobora kona mukirese mu nteruye ukagenda muri spectacle bagufasha kuboko ino nino kubera ko umuntu uri muri zo drogue mbere kugenda urarushe urabizi ko abo ngiye gutambira si urukundo rwinshi bafiseko kirese kuno munsi uhagarara imbere yabera akamenya ngo barankunda abariko baranyumviriza barankunda banyumvije kubera ko bakunda Yesu hama naho ntafise isura yo gukundika hari umugabo nakiriye atuma nkundika naho ntafise ubutunzi bwo gukundika ari umutunzi w'abatunzi bose atuma nkundika naho nafise igituma na kimwe cyo gukundwa no kwiyumvigwa ko ari umugabo mfise atuma nkundwa nico gituma biryoshe kubana na Yesu ico gihe rero haragera ko cangira iki cana mu Burundi umva nashe mu Burundi ngeze kuri aeroport aganda kavuge ari gihe umuntu yononekana mu mutwe akibagira n'ivyiza byose n'igihugu cyo cyamukoreye nibuka ko tugeze ndi mu ndege tuko turamanuka mva ko namenyere ibigo by'indege vyari cyo gihe rero n'amatara menshi ari bwabe kuri aeroport yacu ko dufite aeroport nziza cyane ariko cyo gihe rero nta menshi yarahari tugeze mu ndege diko ndamanuka ndavuga ndije muri ca gihugu ca Noir Blanc wibuke umutwe ni wari wononekaye dufite igihugu ciza cyane ndakubwiza ukuri igihe abantu bazomenya ko dufite igihugu ciza bazokibungabunga dufite igihugu ciza uzobimenya uri hanze dufite igihugu ciza ndagisubiremo uzomenya uri hanze igituma ndavuze gutya ndi umukozi w'Imana ndumuvugishwa ndijwe ry'Imana bisigura ngo icyambere imbi Imana yamamagariye muri kino gihugu ni ciza cyane amen hama hataraba heza ni kugira ngo ndahatumbereze ndagire heza bice masengesho cange mu vyo nkora biratahuritse yego cyane cyo gihe rero nategerezwa kuba mu batuka kuko navyo niriwere muri yose manutse nsanga abantu benshi baramfotora amajwi baramfata amajwi icyambere navuga ngo ndaje gufasha abarundi umva amajwi yari mu kanwa kanje yari amajwi y'ubwibone kuko numva ivyo nteruye yuko ivyo bikomeye ndibuka ko tukiri kuri aeroport hajya amabegi isakoshi izunguruka je nacengura isakoshi mfata icupa irimo imiti ndayisigira kuri aeroport iyo umuntu yononekaye nagira icatinya kugira ngo ninasohoka umwe bakoma induru ndasohoka umva ni panike kuko ni ikindi kintu gisohotse babona umuntu ariko isi imwe ni y'ukuri iriho ngacana kuvuga hajya ndaje kubafasha ibikine bikica mvanga ngenda muri hotel shite muri hotel ndavuga hotel ni ya Noir Blanc uva ko nari vuye hariya umutwe wononekaye ngeze ngaha rero urumva natangiye kugira ama publicité zo ndirimbo bamamagara kuri radio ngavugira kuri telefone na mwanya mfise indirimbo nakoze zikunuko nakoze album ya $10 ibintu byinshi nibindi urashirako ivyo utakoze kugira ngo abantu bakwemere ariko Imana niziza ayo mezi atatu nuvuye muri South Africa mvuye mu kwa gatandatu muri ayo mezi atatu nari nononeke kandi bihagije janvuye hanze abantu bambona star cyo mvuga gifise valeur y'umuntu avuye hanze afise na album ikomeye ico gihe ubusambanyi kandi butagira izina ariko maze gushika mu gihugu biba ngombwa ko ngenda kurondera umufumu yankorera umuti kugira ngo ndamubwire ko naje mu gihugu atunganye ivyo nazanye simave sanga bitangiye kudahura n'ivyiwe ko nari mfise imiti nakoze ngaho birumvikana isi imwe ndayivuge gute nk'ubu je ngomba kuja gukora igikorane Uganda bisaba ko nakigwa n'umupastor ari Uganda yego bisaba ko nakigwa n'undi mu prophet ari Uganda kubera ko umuhamagaro ushingira nawe wundi uwimwemu ashingirwa naye n'uwindi wimwemu yego cyo gihe rero narizanye ibintu by'imwemu nategeza kurondera umuntu w'imwemu mu bafumu ndamwereka ivyo nazanye kugira ngo ivyo bintu bihungabana hano umufumu ndabimuha arambwira ngo reka tuze kuraba ivyo ari byo inyuma y'imisi 3 arampamagara arambwira ngo mwijoro idayimoni yaje kumbwira yuko bino bintu inabigumya za gupfa kuko ibi baguhaye ni condition ukwefye gato ucupfa uyo wino rero we ntiyanyifuriza gupfa paraporo uriya ugiye urumva ko yategerezwa kumva naho nopfa aca nkoresha kuko yarabonye inyenyeri umupfumu wino aca hindura kandi ya miti ambwira ngo gira ngo dukore bikomeye fata ugende uzane
amabuye yo mu mpande zose z'igisagara. Umunsi nibuka ko nafashe moto ngenda ku mupaka, ngenda hariya haruguru yo ku Musaga, ngenda hariya ku Ruziba, ngenda haruguru y'abona abantu, ngenda imbere yo mu Carama, ndiko nzunguruka igisagara n'urutubuye tubiri. Kubera iki? Yarakeneye ngo umuntu wese yinjira mu gisagara yinjire bimworohera kwakira izo ndirimbo ndirimba. Nari umuntu wo mwisi. Isi irimo byinshi. Reka ndakubwiza ukuri. Sindiga kugira ngo ndakubuze kumvira izi ndirimbo z'isi, ariko ukaba ugomba gutamba, genda utambe igiserimba. Amen. Uzokuzura mpwemu yera. Yego. Kuko nimba uri kuratamba indirimbo iko iravuga par exemple iri kwiravuga ibintu bitahesha Imana icubahiro, utambanye nande? Nimba ndiko ndaririmba indirimbo y'Imana, so tufate Apollinaire ko ari indirimbo y'Imana, abantu bagatamba batambana nande? Batambana n'abamarayika. Yego, n'abamarayika. Ninde yururuka kunezerwa iyo ndirimbo? Ko birivuga ngo Imana yicara ku mashimwe y'abana bayo. Kumba intebe y'Imana ku isi sigasonga bugari, si divan, ni indirimbo. intebe y'Imana ku isi n'amashimwe y'abana bayo. Ahantu ho dushimira Imana ni mu ndirimbo. Alors nimba Imana ifise intebe aho bariko barayirimbira, ahantu haririmba ibitaririmba Imana, ninde yicaye? Yego. Je nabivuze gusa kantu abantu baza gutahura kugira ngo bafashwe. Ubwo buzima rero maze gushika ngaho urumva ko naciye ndondera iyo miti, asubira kandi kungorera ca kintu ciyo cyakano mbaho ubwo buzima. Buhoro buhoro ndumuntu apinga cyane ibintu bya bitwa ko basenga. Nibuka ko igihe kimwe nagiye kwitanganika, ageze ngo mu kwezi k'umunani gutyo, ngeze kwitanganika ndahagarara, sinzi ijuje ariko ransunika, kumbe peut-être isi y'umwiza itangiye kubona ko ari ikintu kindondera, bansunikira kugira ngo nivugire ibidakwiye. Nibuka ko kuri uwo munsi navize ngo shetani ngwino ntore n'ingoga ni waceregwa Yesu arantwara. Ni gute umuntu ashoboye kuvuga ayo majambo atazi n'ivyo ariko aravuga? Ndavyibuka ngavuga yari piège y'abadayimoni, ari abantu bivugira ibintu kuva umuntu ngo jewe ngo mfuma ndonga amafaranga canke mpfe. Ejo jwisi ry'Imana siji ry'Imana, kuko ayo mafaranga uronse wapfuye azojyande. Ari n'abantu bavuga ngo jewe ndakundi buraya ku buryo naho nogenda ngaca mpfira kuri aeroport. Ayo majambo ntavuze Imana, n'amajambo umuntu ariko aravuga asunikwa na shetani. Ico gihe rero urumva nacemba ubwo buzima bwo kumva yuko noje kuzimu. Citangaza niki? Ntanguye kuja mu ibarabara, namva ijwi rimbwira mbega uzotanga kanaka, gaca nikangura ndiko vugana nande, gaca mbandanya. Igituma nikangura niko rakubambira ba bana tuvukana bajya bato nifuza gufasha, nibo nasanga bambaza. Byari bigoye cyane ko umutima ndawugururira. Ijwi gatangura kumbananya rimbwira, nibuka ko ndaye mu kibenga ndiko ndagenda n'amaguru buhoro, rimbwira ngo none ni wotanga umwe abandi bagasigara ukabafasha. Ayo majwi yavaye. Ariko Imana niziza yaraturinze twese. Nibuka igihe kanaka avuga ngo reka ngende ndondera isoko muri Kongo. Mu kuja kurondera isoko muri Kongo sanga nicaye ku gitanda avuga ngo Mana undinde apana Yesu. Kuko ndi umwana nakuriye mu ishengero. Igihe cyose umuntu agomba gufata accident akoba gashoboye gutuma yibuka gusenga. Siko vyumva ko imodoka nabona ko imodoka yagira accident. Sanga navuze Mana sinashobora kuvuga Yesu kuko Yesu nirindi zina. Yego. Imana zo ni nyinshi, na Bayeli yitwa Imana, Ashera yitwa Imana, Dagoni yitwa Imana, ariko Imana y'ukuri ni Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Cyo gihe rero maze kuvuga gutyo ngomba kuja gufata rya cupa, ndumva je nyene ngo none nusenga Imana zibiri kuko rya cupa ryanje gitwa izina ry'umuntu. Nibuka ko bwa mbere iryo cupa nagita Abdul, kuko igihe hari umuntu yitwa Abdul yaciye apfa, naciye vuga reka rikorere. Mvuye South Africa ko yako nari nononekaye cyane, ndagita Daudi ngo Daudi niwe yagamburikiye Imana ngo n'iryo cupa rizongamburukira. Abantu bononekara icyarimwe. Urumva ko ico gihe ndavuga ngo sinosenga Imana zibiri, ndagenda narisize muhira. Ngiye Kongo nari ngiye kugira ngo shobore kugira publicité, wona agomba guhura nawe n'umugabo witwa Kianza asanzwe afite studio. Muri yo studio yiwe akora indirimbo za gospel, indirimbo zo mwisi. Igituma akora indirimbo zo mwisi, asanzwe afite association agomba gufasha bajya bari mwisi bakizwe. Acahitamo ko bareka bakora ivyabo, ariko mwanya bari kumuri muri studio bagakora indirimbo ikamenyekana, acatangura kubigisha ukuntu bakora iz'Imana. Rero benshi baca bahindukirira ngaho nyene. Bananje ngiye yo kugira ngo nikorere indirimbo, ariko kandi ankorere publicité kuko azinanye n'amateleviziyo akorera Bukavu. Gezeyo usanga madamu wiwe yagiye Goma. Kuko namapanga ibintu acambwira ngo nurindire kurondera hotel cyangwa ahandi hantu, shikira ngaha nyene. Tuje tugenda muri ryanzu irimo studio, dufate rya cumba kugira ngo mu ijoro turirimbe. Tugiye muri cyo cumba cyo cya studio, tutegerezwa kujyama mu cumba kimwe. Uwo mugabo rero arasenga, jewe nanje mpamagara abazimu. Umva ko shetani nivyo akora byose abikora ahatari umuntu w'Imana, kuko aho duherereye
si kibanza cyuko shetani akorerayo ni kibanza cha shetani afukamayo. Nimba shetani yarafukamye abo mu ijuru abo mu isi nabikuzimu barafukamye bavuga ngo icubaro kibe icimana n'icumwagazi, bisigura ngo uwo mwagazi yicaye muri twebwe. Nimba shetani yarafukamye abona Yesu bisigura ngo shitse ategezwa kuja ku mavi. Aha, iyo niyo realite spirituelle. Cyo gituma Yesu avuga ngo ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion kuko yarazi ko tumuhonyora yafukamye. Uwo muntu rero dushitse muri iyo nzu urumva ko Yesu ari muri we ategereza gupfukamisha ibindimo. Muri ico gihe nangura guhungabana kuko mu kuryama nahamagara abadayimoni, wo mu kuryama ahamagara Yesu. Wogira ngo areka wogira ngo aho Yesu ari dayimoni yoza. Oya. Ico gihe cyazihunga ijoro rya mbere ndahungabana vraiment ndahungabana kuko ndi mu karere nkamenyereye. Bakavuga tukora indirimbo bakanihangane na izindi ndirimbo zo kwitahira. Ijoro rya kabiri, ijoro rya gatatu candarota indoto. Icambere nivyari bimworora ko yombwira ubutumwa byiza kuko napinga abaporoti. Umuntu wese akijijwe nabona ko yacanganikiwe. Cyo ni cambere. Ica kabiri napinga abavugishwa. Ndavuga ni gute umuntu aza kukugira ngo Imana yambwiye, iyo Mana yakubwiye kwizero ni ari gukatanga ikahansanga. Urumva uko ibimuri nari mfise. Usanga uyu mugabo nari kuri defensive hatashoboye kumbwira ivy'Imana yamubwiye. Ica gatatu napinga abantu bavuga mu ndimi. Umuntu avuga mu ndimi navuga ngo abaporoti bavuga amazina y'abakinyi ngo Rigobert Song bako bavuga mu ndimi. So bako nari vraiment nari muri position yo kubipinga byose. Imana iragaheza gito. Yesu n'umwami. Haleluya. Bako napinga byose. Uwo muntu ni ari kumbwira ubutumwa bwiza. Ariko ari Imana. Haleluya. So ariko ari Imana idashobora kubura inzira yo gutabara umuntu. Mu ijoro rimwe candarota indoto. Muri iyo ndoto candota jewe umuntu ariko arambwira ngo ujya mupfumukazi yarakuboshe yaboshe inyenyeri yawe. Nukuri mu ndoto nyenda avuga ngo ndabizi parce nari ndabizi nukuri nishobora kujya ku mufumu ngo agukorere atagukorego. Ugiye iwe akoresha inyenyeri yawe. Mvuze inyenyeri ni ibintu tudatahura benshi ariko reka mvuge igihe Yesu yavuga ni bande babonye inyenyeri ya Yesu yavuka igihe kivuka rya Yesu ni bande babonye inyenyeri abamagicien n'abakirtiste n'abantu bakora iby'abadayimoni. Nibo bantu bambere bitwararika inyenyeri baramenya ko inyenyeri ibonetse umwami yavutse. Baramenya ko inyenyeri yibonetse situation kanaka igomba kuba. Niba maje niko bavuga muri Bibiliya. Nibo bagiye kuraba Yesu ahari. Birumvikana. Bisikira ngo abantu bo mu isi y'umwiza inyenyeri barayuba kandi barayubahiriza. Bisikira ngo ugiye ku mufumu akakubona n'inyenyeri nini aca irekipe kuko akeneye abakiri none ko witwayeyo. Ni kuvuga ko akoresha ivyawe ivyari kuba ivyawe akaca birekipera. None iyo abantu bavuze ngo bagiye ku mufumu akabaha mariage ari umufumu afise mariage. Numva ko yafashe mariage y'undi mukobwa yagiye kumwibomako acavuga ngo okay urizanye akaca y'imwaka akayihunde. Ega shetani naca afise. No shetani akinafise. Shetani ukumva ngo yahaye umuntu ubutunzi menya ko yahaye ubutunzi bw'umwana w'Imana ya Samaya. Ndagasubiremo. Ukumva ko shetani yahaye umuntu ubutunzi menya ko ubwo butunzi nubwo umwana w'Imana yasamaye shetani yakoresheje arabutanga. None afise iki agikurahe yaremye iki. Hama wibutse ko Daniel asenga ubwami bw'abaperesi bwarazibiye hejuru. Iyo Mikael atari kuza kugwana kugira ngo Gabriel amanuke bijye ibintu byari gusigara mu kirere byari kuja kwa Daniel canke byari kuja ku wundi mufumu. Byari guhava bigenda. Imana ishimwe ko Mikael yaciye agwana batwebwe urabizi ko Yesu ari kumwe natwe kugira ngo biva mu ijuru bishike direct kuko biva kuri we bija kuri we biroroshe. Amen. Ego. Hama igihe shetani agukanga ngo ngomba kuzibira amasengesho mbwire nangora dugayo ariko Imana ndiko ndasenga niri yari iri ngaho ikiganiro dukorana n'Imana. Okay nibaza ko abantu batabico ngomba kuvuga. Ico gihe rero urumva ko bambye muri yo ndoto ngo umufumu yarambosha. Ndavuga ndabitanda bizi ko umufumu ategezwe kugira icyo afata yunguke nunguke. Ariko muri yo ndoto nyene cambona jewe mpagaze kuri podium. Podium nk'umuririmbyi. Amanca mbona aho mpagaze ku ruhande yari imbeba n'indi imbeba. Sugira ngo ndi hagati imbeba zibiri. Cyumva ko nari imbeba ya gatatu. Spirit imumwemo umuntu ashoboye guhinduka imbeba. Imana yaremye abantu mu shusho yayo. Ego ariko igihe Yesu yari kwisi ujya mu Samariya kazi ariko arambwira ngo amukirize umwana yavuze ngo imfungurwa z'abana sinozihimbwa nigute Yesu yisimbwa umuntu afise amatwa abiri n'amaboko adafise amaguru ane kubera ikiye mu isimbwa ni sinozihimbwa bisika ngo mu isimwemo yaramaze gutakaza ubuzima bw'ubumana yarafise ubuzima bw'imbwa so nanjye nari maze gutakaza ubuzima bw'ubumana nafise ubuzima bw'imbeba
iyo umuntu atari muri Kristo ari umuntu acavuga ngo natwe isimbe basivuzeho cyane ko mvuga gusa umuntu atari mu Mana aba yamaze kwambara indi shusho icyo gihe umaze kubona utwo tubeba tubiri cyambona hari umuntu imbere uwo muntu ndamubwira je nyine mu ndoto ngo Imana ihinduye ubuzima na numwe ashobora kugira icyagize kandi cyambona zijya mbeba ziratakaye haraje umuco candikangura vyutse ndarabujya mugabo ndavuga za ndoto z'abaporoti zamfasha umva ukuntu umuntu yononekara ngo za ndoto z'abaporoti zamfasha cyansohoka hanze nk'umuntu agiye muri toilette ngarutse sizi force Imana iragaheza gigo mvuye hanze ndiko ndaza mu nzu umutima wo kwihana uramfata nashitse ku gitanda mfukama ndira tijewe jenyene nafise iPhone 3 ndibuka ko naciye nandikamo ngo Yesu ndakwakiriye jewe jenyene nandika sinavuze icyo gihe navuga nandika ngo Mana umbabarire ngo mpwe yaramfasha point cyandaheza cyandicara ibi niko biramba koniki umva nacemba calme nk'umuntu ari muri dilemma ari hagati na hagati sizi neza ivyo ndiko ndavuga ndazi ivyo ndimwo ndazi ko ngorana n'abadaimoni ndazi ko ndabavuyemo baza kunyica Yesu naniwe nzi neza ndiko ndinjira mu bintu kubera ko narose indoto sindabitahuye neza mu gitondo ujya mugabo yarazindukiye kujya gufata video film ndabwira tujane tugeze mu nzira nca nibuka yuko ari umukuze ko ufise umutantine wanje yarongoye muri Kongo mukuze yigeze kuzaraza muhira asenga cyane cyavuga siga nga sinashikira wabo kuko barasenga nashikira mu bindi nca ndagendayo ngiyeyo ndamubwira ngo nakijijwe icambere yacira twenga kuko yaranze cyavuga ngo nakijijwe naje ko ngiye ko yakijijwe naje ko mbwira n'ukuntu yakijijwe nabwira je nakijijwe je mu ndoto nabonye ibintu binibi ico ngomba kusengera nikimwe ivyo nakorana navyo ivyo nkorana navyo ndabizi nasama ibica binyica nsabira ibintu bibiri nibigira ico bingira hama sinsubira inyuma arasenga murundi araheza candigendera ku mugoroba ndabiganiriza ujya mugabo arandaba ararira aravuga ngo nari ndabizi ariko nari mbuza aho ndabikubwirira kuko nabona umengo uri un peu ferme ugaye hose cyambwira kadusenga Imana turasenga biba ngombwa ko nta Burundi rero iwacu geze mu Burundi wibuke ko nari mfise icupa rifise condition yuko umuntu arikorako atari giwe rimwica nanje maze kwitandukanya navyo kuko ari ubwami nakiri muri ico gihe rero biba ngombwa yuko rya cupa mukurikurayo ndondera ibihuzu vyose iyo umuntu amaze kuguruka amaso ni hamenya yuko ivyo ariko arakora ari bibi ushobe gura n'umuntu ukabona ko arakora ivyaha ukibaza ngo uwo muntu ngo ariko arakora ivyaha kubera ko abikunda agihumye amaso yibaza ko arakora ibintu vyiza musengera hure n'umuco azoca amenya ko ubusambanyi budakwiye hige tukira abantu urubanza kumbe sibo bafise rido mu maso ko birivuga mu gitabo ice cya kabiri Paul yandikiye Abikorinto 3:18 tuva mu bwiza tuja mu bundi si nk'abantu bafuzwe ibitambara mu maso kumbe abantu barimo ibitambara mu maso ko cyo gitambara ko cyekwa kwirava kivako naciye fatisha impuzu vya gicupa ndagitwara inyuma y'akazu kanaka kinoma kari inyuma y'inzu cyane cyara mu ijoro ndaza kujyama njyama n'ubwoba mu ijoro vyaranize ivyo bintu wumva reka byaranize mu ijoro ndavuga nakundi hano gupfa ico ndindiriye ko atakindi ko namaze kumenagura amabanga yabo ndabizi bari bambwiye ko nzopfa mu gitondo ndavyuka nandika message ku bofrero wanje mu pastor aza kunyishura saa 9 ambwira ngo afise inama ndavuga karabaye n'Imana yanyanse nakoze ivyaha vyinshi none ndabuze uwofasha uko amasaha yegera mu ijoro niko njugumira kuko narinzi ko mu ijoro bazakonigagura mu ijoro nsubiye kujyama baranigagura nibuka ko nacyembira petite sœur umwana tuvukana ndambwira ngo urashobora kumfasha umbwire umupastori muzinanye acambwira ngo ngaho hepfo naba mu Kibenga ari ishengero ryiza rya Plein Evangile canjayo ko naciribuka ko nigeze guca yigeragiye kwitanganika cyagira ngiye kuvuga bya ngiyeyo ngeze ku muryango ndaba abari ndani je nari umustar yambara vya bihuzwi n'ibinini yambara ibitimbalene afise ubuzima afise na madred na mahereni ndavye abari ndani mbona bambaye amatisi ndavuga Mana mwijoro abantu tuzobana kandi bivemo umva ko ntangiye gutegwa n'ibindi ariko ngomba kurengana ngo ndabivemo ngaca nibuka mwijoro nihagera ari bintu kanaka shetani akora ku muntu akibaza ko ariko aramukomesha kumbe ariko aratuma umuntu azofata decision vyoroshe ivyanize vyaramfashije gufata ingingo kugira amishengero muri uwo mwanya ko nibuse ko bizakoniga ndavuga reka ninjira naciye ninjira nicari inyuma sinavuze n'ijambo bavuga naryo numva je naricaye inyuma avuga ngo ngomba abantu bana banguremo zino kacu ko bino bintu biniga umengo nibijonsi nako byari binigagura mu ijoro umengo nimwe mu irantwaye ndicara ari umukozi Imana wo mu diacre twa Guillaume acaraza ambonye ngo namahoro yego namahoro suguje nyine abona umusani hari mu ishengero na Madrid yicari inyuma ndambwira yego nakijijwe nakindi navuga ijambo rimwe nakijijwe ariko je fise ingorane ndiko ndondera umupastori kuko narinzi ko kugira ngo wirukane daimoni
eba utegerezwa kuba umupastori nyene warariye neza urabizi ko dukora Bamwe Kristo bafise igihagararo ego ndavuga kumbe nasanze shetani n'akantu kanaka n'umwana muto afise imyaka 5 yuzuye mwe yera ashoboye gutegeka shetani akagenda Ego. aya okay ndambwira ngo jewe ngeneye umupastor urumva ko muri ico gihe je nategerezwa kurondera umuntu nyene afise igihagararo wowe yari muto nkanje gavuye uyo vapfa nanje vyangoye arambwira ngo okay tujane yabaye umuntu aciye bugufi arorosha ibintu cha tujya kwa apotre tugiye dusanga apotre yatashe yagiye ku kazi ndavuga karabaye acasoka mu apotre mama mwiza cyane akundi Imana asohotse uwo mama cyarambwira ngo urondera iki ndambwira Jeff singorane jewe nakijijwe ariko mfise ibintu nagendeyemo ngeneye ko umuntu asengera avuga ngo okay urashobora kwakira Yesu avuga ibyo nabikoze maze gurana abantu 2-3 nanje navyikoreye mu cyumba icyo nkeneye fisi icupa je rimbangami bari nkureko amibindi bikurikira aca arasengera acavuga ngo okay gende acambwira ngo njane n'uwo muhungu umusore umudiakre twa Guillaume nundi mukobwa muto gutya twa Yvonne ko ari wabarungitse nibapfa nangora numva ko ari abirungikiye je ko ngomba kwicupa rimvako tuca tugenda aho iryo cupa riri je nahagarara kuri quelques metres ngabwira ngo riri haje kuko narizi ngo nibarikorako baca batembagana kumbe shetani afise abakinisha n'abadakinisha nashobora gukinisha umuntu afise Yesu vy'ukuri azi Yesu afise barariterura yavuga ngo tugende kuri eglise twagenda ku ishengero bo bagendera imbere nanje ngendera quelque part nko kuri 100 metres vuga ngo nabona baguye hasi campindukira niruke kuko narizi kweza kubatembagaza ari umuntu abafise ibintu bibaza ko bikomeye ntamenye yuko ari ukomeye kuruta ivyo biti bikomeye ari umuntu abafise imiti bamuhaye ibaza ngo irakomeye namenye yuko ari umugabo akomeye kuruta uwamuhaye imiti okay noneho turagenda tugera kuri kwishengero bataragwa hasi je ndabirabira ku ruhande barugurura kuko yari mu gatambara gato barajyugurura bakuramo ibihari ujya mukobwa arafata ibuye amena rya cupa kubera jewe narindiye cyane n'irya cupa amenye icupa umengo amenye umutima ndikanga gucya nk'umuntu umengo bamenye umutima arafata rya cupa ndi ku ruhande mbona naco babaye aca afata inkwi barashira ko n'indirimbo ntange ndiko ndabara abaporoti bariyo bariyemera bashize ko n'indirimbo ngomba guturira kino kintu uyikano iyo kano ico gihe nayikoreshe kuri Emily umva ko cyari ikintu nabo nyene mu isi y'umwiza babona ko ari ikintu gikomeye baraturira bariko baraturira je nditega rero ndavuga ngo aha umwotsi uduze shetani acaduga mu munsi kumbe shetani yahunze kera hari bibanza shetani adafise mugabane ari abantu rero kubera ko babaye mu nzu z'abapfumu iyo baje no mu ishengero aguma yikanga ngo niba samara shetani aranyica akwicire ko winjiye abamaze kujugumira nivyo mushikira kingira abaje gukubitwa imana ibije kumuhana ico gihe rero bajeje mbonye vyoroshe gutyo ndavuga kumbe vyari kandi itahire ndatanye nk'umusani vyimba avuga okay cha kintu caheze mwijoro biraniga kandi uwo musi rero nivyanize gahoro uwo musi vyaranize bikwije ivyangombwa biraniga mwijoro nakundi nimihari gusa ndindira ko mfa cange mbaho ndavyuka mu gitondo Imana iragaheza gigwa kuko igihe nagiye mu ishengero yari amasengesho mu gitondo urumva ko nategezwe kuzindukirayo dumuntu nibaza ko nasenze cyane abasengesho mu gitondo kuko niyo nakirijo ni nayo nkunda mu gitondo ndazindukirayo zindukiyeyo icambere nagomba kuraba bajya abantu baracari bazima ko ibintu vyanize jewe ababo bapfuye cange bavunitse gezeyo usanga ni bazima urumva ko sinari kuba ukamvuge ngo baracari bazima ndumuntu akuze kamwe misari ko ko vyanize ndabaraba icara ku ruhande guke bajeje gusenga ngenda kubaramuza mwaraye neza twaraye neza nimba mwaraye neza mumbwire rero je joro ryose sinasinziriye ni igiki cabaye arambwira ngo nibiki byagufasha ndabwira ngo ibintu vyanigaguye gutya avuga ngo kikunize uvuge Yesu nivyo gusa okay caditahira mwijoro kandi shetani namenye umunsi watabaho shetani namenye umunsi wahuye n'umwami mwijoro barasubira kuniga kandi bije kuniga cyo kundi umuntu ko arigwanira akajwi kanzamo ndibuka ko bambwiye kuvuga Yesu ndavumbuka Yesu cyambona ndavyutse ntakubesha sinasubiye kuryama ijoro ryose Yesu ijoro ryose sinari kuvyuka sinari gusubira kuryama kuko narizi kwinyishu nayibonye nabonye n'umuti wavyo navuga Yesu amasamesha ndumuntu avuga Yesu imyanya yose yo kubaho kwanje jesho bakwicara gutyo ngo Jesus I love you sinzi ko wabonye igihe aho nufise ninji Jesus I love you thank you Jesus nibukigiye kimwe nako nja Kampala turi mu modoka ngira gutyo Jesus I love you hallelujah iminota Jesus I love you umugabo yari yicaye iruhande arambaza ufise ingorane kubera iki
ngo kubera ko buri mwanya uri kuravuga Yesu ndavuga oya sindamuvuga kubera ingorane ndamuvuga kubera ko umukunzi wanje uvuga ko aho vyavuye ni kubera ko iryo joro ryose nakijwe natabawe n'iryo zina niyo rero naciye ntangura kwinjira mu ishengero Imana iragaheza gigwa ingirira ubuntu ndakurikira ijambo ry'Imana nibuka ko nari umuntu yakurikira cyane je naricara gutya nubundi umuntu yumvira ijambo cyane tangiye kuvuga ijambo cyane ceceka kuko niryo rimbeshejeho nakurikira cyane ngaca numva bavuga ngo mu izina rya Yesu abagoye barakira bose harimo narimo bakabivuga ngasanga ari abantu twicaranye bagwaye je naca soka hanze kagenda kurondera umuntu agwaye nkabaza ugwaye iki ngo ndagwaye ibintu ibintu nka Jacob mu izina rya Yesu urakira tu mu izina rya Yesu niho natangiye kugira experience yo kubona abantu bakira ingwara ngarutse inyuma y'imisi birakambira ngo narakize bitangura ko mu mutima yuko ivyo ndiko ndabamwe ari ukuri kugeza ubu nivyo ndiko ndabona ikindi kintu no kwibuka maze gukizwa kubona nisanzwe nd'umuntu akina na film gukina film vya byatumye ari groupe yitwa Happiness yari yo mu Rwanda indi groupe yonga yitwa Buja Art za film zari zikorera hamwe nije nari umukuru wa zose ama umusume turahura tuko tuganira ivya film umwe mu bari baje bavuye hariya mu Rwanda acaragwara aguye hasi bamutwara kwa muganga twe dusigara haje ni bari bazi ko nakijijwe ko ngifite Madrid n'amahereni yanje amaze amezi 2 nifite Madrid yanje ko nari ibisanzwe cyo tugenda kwa muganga ari dusanga umama umwe ariko aramusengera mu izina rya Yesu nanje namura kagahereni kanje n'agakoti ka blanc nambaye ndamujako ujya mama abunye ndiko ndamusengera acara ceceka avuga ngo karabaye umuntu arapfa n'umusani yagiye kumusengera ni bari bazi ko namaze guhura n'umwana kandi maze kumva ko mu izina rya Yesu abantu bakira ndavuga wa daimoni upinga wemera mu izina rya Yesu nzi yo urasha n'amaverse biblique narizi mva navuga Yesu gusyogi mu izina rya Yesu urasha ndasenga ndasenga nibuka ko uwo Juma navuze ko yari umufumu wanje amaze gukizwa yaje afata telefone aramfata amajwi kugira ngo agende hanze atwenge abye abantu ngo suguje yasaze mumvira ibintu ariko arakora kwa muganga ngo ariko asegeye umuntu akira umunsi turaheza uwo muntu ndamusiga ngaho turitahira dutashe ku mugoroba baraza kutubwira amakuru ngo jya muntu amerewe neza ubu naho bariko bamishira amaserumu muri animation ariko ivyo bademoni vyavuyemo ujya Juma acambwira ngo tujaneyo tuko tujanayo acambwira ngo reka tugende duce kwa kuwundi muntu bahora bakorana tugezeyo uwo muntu aravuga ngo uyu muntu usanga afise abadaimoni reka ngende ndamuzane ndamuvurire ngaho ndashavura ndavuga mana y'amasengesho twasenze umuntu agiye kandi gutora ujya muntu baze kumutora ku bafumu igitangaje niki uwo mupfumu akazi acafata taxi biba ngombwa ko tuyinjiramo jewe nawe twinjiye tuja abantu tugeze kuri animation bakira abantu babiri baca banyakirira rimwe jewe tujye mupfumu kazi tugende kuri abo ujya muntu agwaye dushitse indani ujya muntu ambonye gusa acara komindura yo suguje wakoze ngugera kuri ansengera ariko ndavyumva ngo ari umuntu yari yaje kugira ngo acumite umupanga imbugita ngo igera kuri avuga mu izina rya Yesu uyo muntu acaragwa ariruka wa mupfumukazi aciye amenya ko nakijije uva ko muri uwo mwanya naza gufata umukiriye uyo muntu ariko aratanga amashimo hajya nanje ngo nabwira subiramo kugira ngo bamenye ko Yesu ari muzima subiramo reka urazi Yesu iyo yakwishuye ukiri kurasenga biraremereye ariko uri kurishugwa n'Imana urumva ibiro vyiyonge sizi kumaze kuvyumva umaze igihe kurasengera ikintu kirakuruhisha ariko umaze kwishugwa urumva ko ari wewe wenyene ubayeho ndambwa subiramo amuvuga umuntu aguma subiramo hama mu nyuma avuga ngo wakoze tugomba gusohoka umva kujya mufuma avuga na nyene nk'uwivugisha ngo pasteur senga ndavuga ebana kondo ngise gusenga urakoze nanje naguma vuga Yesu ndabizi ko waziriye abafumu bose nariko ndasenga ariko mvuga ubutumwa yego munyuma yaho rero ubuzima bwanje burahinduka kugeza no munsi nacengira ishaka ridasanzwe ryo kuvuga ubutumwa bwiza icambere natangiye kuvuga ubutumwa bwiza ku mashure n'ubu ndagenda ku mashure cyane mu groupe biblique kugira ngo mbwire abajene yuko badakwiye gutumbera hatariho ibikorane nkora kenshi ku banyeshure munyuma nangura gukora ibikorane ku matera aho twaja mwaro hagakizwa abantu barenga 4,000 aho twagiye Ingozi Gitega abantu benshi bariko baratabagwa ubwo buzima nibwo buzima tubaye ubuzima bwo kuvuga Imana ikaba yaduhaye n'ibikogwa vyayo ibikogwa vy'ibikorane ego nivyo jambere dushira ku mutima ariko Imana kandi ikaba yaraduhaye n'igikogwa c'ishengero haryo turongo iri mu Ngagara kiretse iryo shengero turongo iri mu Ngagara Imana ikaba yaraduhaye n'igikogwa cyo kwigisha biciye ku ma réseaux sociaux aho dufise channel muri YouTube ya Joshua Prophet of Jesus abantu bakurikirana ubutumwa bwiza tubayeho tuvuga uwo mugabo twako dushinga inaye rero kugira ngo bamenye ko Yesu ari muzima inyungu y'inaye niyo ngomba ko abantu bamenya ndi kugira ngo bamenye yuko atanyungu nimwe
yo kwirukira ku bidafise akamaro hako batakaza umwanya baze kuri Yesu hakiri kare afise inyishu ku bafise ingwara zose afise inyishu ku barushe uburubwa aribwo bwose kuko mu mwanya twahuye nawe twabonye ahindura ubuzima bwa benshi ego amen amen iyi ntahe yabaye nka ndende cyane ariko nukuri ni ntahe nibaza ko mwebwe mwese muko muradukurikirana igize ico ibashikana ko kinini kandi hariho vyinshi mutahuye mu vyerekeye isi itaboneka y'impwemu kuko nkuko nabivuze dutangura abo tugwana saba inyama n'amaraso ariko tugwana n'izo mpwemu mbi kandi yatubwiye ingene bigenda twari kumwe na Profete Nduwimana Didier ariwe Joshua ndagushimiye cyane kubona watwitavye ndabashimiye cyane kubona nashoboye kugirirwa ubuntu bwo gushobora gutumbereza ubuzima bw'abantu benshi biciye kuri kino kiganiro cyiza ndashimira Imana cyane ku bwa televiziyo y'igihugu shimira Imana ku bantu bose bakurikiranye ino ntahe ego namwe mwese rero mwakurikiranye iki kiganiro ndabashimiye naho mu kindi kiganiro itanguriro ry'ubwenge Narufucha